Iduga ry'ibiciro inflation ngo rishikanya abarundi aho umwansi ashaka mu gihe ubushobozi bw'umuguzi pouvoir d'achat bwo buguma busubira hasi nkuko bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye Uricom. Gabriel Rufyiri agira ati aho bigeze umushikiranganje w'ikigega ca leta mbere na leta yose bakwiye kuvuga ko bananiwe batanga imihoho. Uyu munsi twashatse kugaruka ku kuntu abana bariya babona ivyiduga ry'ibiciro turavye ici biharuro bivuga. Niyo nkuru nyamukuru. Mwiriwe cane, ni David, nizere ko meze neza. Hari kuwa kabiri tariki 19 z'ukwa 11 aho urongoye ishirahamwe gishinze kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta Uricom yahe kiganira abamenyesha makuru. Cagaruka ku cigwa iryo shirahamwe ryagize muri amezi 4 arangiye kubijanye n'ubutunzi hamwe n'iduga ry'ibiciro muri rusange. Ibiciro ngo vyaraduze ku rugero ruri hagati y'ibice 30 n'ibice 100%. Tuvuze kuduga ibice 100% bisigura ko hariho ibiciro vyigwije na kabiri. Ubwo rugero ibiciro bigeze ko biduga ngo ntigwari bwabeho mu Burundi mu mezi anganuko. Atanga karorero ko nko kubiharage muri aya mezi 4 vyaduze ku rugero rw'ibice hafi 35%. Ibigori vyumye ku bice 55%, ibiraya bita mauve ku bice 31%, inyama za cangacanga ku bice 60%, inyama z'umusoso ku bice hafi 70%, mayonnaise ngo yaduze ku bice 90%. Umunyu nawo wigwiza na kabiri ibiciro. Ngo bimwe mu bitera iryo duga harimo intwari itabereye, uburongozi butameze neza, umwina w'amaronko wigaragaza mu bategetsi bamwe bamwe hamwe n'ingendo yo kunyonora. Rufyiri avuga ko hari n'abategetsi bagenda gukura amafaranga y'agaciro mu banki nkuru y'igihugu bakaja kuyagurisha ku isoko ritemewe n'amategeko ngo abari kugira baronka inyungu y'umurengera. Ikindi yagarutse ko no ku isukari, igitoro n'isima ya Buseko bibura ngo wabirondera kuri magendo ku giciro kigwije 3, 4 canke 5 bigaca biboneka. Avuga ko haba hariho akagwi k'abantu bafise inguvu bariko bavyaza umusaruro ibi bintu. Mwishira hamwe ry'abaguzi abuko ngo uruhara rw'ubushikiranganje bw'ubudandaji ntirugaragara. Vyashikirijwe na Noel Nkurunziza arongoye iryo shira hamwe. Mu mwaka wa 2023 yagize ati iduga ry'ibiciro bishasha ku bidandazwa nituribonamwo ubushikiranganje bw'ubudandaji kandi ari bwo kuvugira abaguzi na cane ko amashira hamwe abavugira atagitumikwa. Niho Gabriel Rufyiri agaruka akavuga ati nimba umushikiranganje w'ubudandaji yananiwe no gutunganya ibiciro neza natanga imihoho, nimba leta yose yananiwe nayo nyene nitanga imihoho. Noel Nkurunziza arongoye Abuko yarigeze gutanga karorero ku matangazo aduza ibiciro asohowe n'amashira hamwe asanzwe ahingura ibidandazwa. Uretse nuko atabidodo vy'ubwo bushikiranganje biboneka kuri ayo matangazo, ngo nta nuko buheza nabwo ngo busohora urwandiko ruvuga ivyo guhinduka kw'ibiciro kuba kwabaye. Ikibazo gica kihaba ni umuti wobuwe. Gabriel Rufyiri abona ko kugira ivy'ibiciro bije ku murongo worohereza bene igihugu, abategetsi, abasirikare n'abapolisi ngo bova mu rudandazwa. Yavuze ko bizokorohereza abanyamitahe bo mu Burundi n'abo hanze kuzana ifaranga ry'agaciro, ngo bazoheza bakorera imigambi y'iterambere mu gihugu bisanzuye. Hari n'ikindi yongeye ko cofasha gutorera umuti ibibazo turimo. Yasavye ko bokwemera kuba mu mazu azimbutse, bakagendera mu miduga izimbutse, bakemera n'ubuzima buzimbutse. Ngo hoba hasigaye gushira imbere ibikorwa vy'iterambere, twese ngo twoheza tugaterera imbere hamwe. Ku bijanye n'ubuhinga yarasavye ko hoshingwa amahinguriro ya leta y'ubutare n'ibindi bishogwa hanze. Gusa rero ngo vyokorwa mu muco ku buryo leta n'abene gihugu bagira ububasha bwo gukurikirana ko bitunganywa neza. Mu vy'ubutunzi naho ngo BRB yova mu biro vy'umukuru w'igihugu, hanyuma amafaranga y'agaciro make ahari atangwe hisunzwe amategeko kandi ntahabwa abifise gusa. Nayo batanze ngo boshira habona abayahawe, igitigiri cayo n'ico bagiye kuyakoresha. Ngo ni habene gihugu bohabwa uburenganzira bwo kugira ico babaza batayakoresheje neza.
Rufyiri ntiyibagiye gutera akamo abashinga amateka n'abakenguza amateka ngo bahindure inyifato. Yabasavye kureka kwitekanira mu gihe ibintu vyifashe nabi, ngo bategerezwa kugwanira inyungu z'umunyagihugu kuko ari ico basanzwe baratorewe. Faustin Ndikumana arongoye Parsem we wavuga ko iduga ry'ibiciro n'ubukene buguma bwiyongera mu gihugu biri mu ngorane nyamukuru zihanze abarundi muri kino gihe. Nk'umuti nawe yasavye leta gushiraho imigwi 3 y'abahinga bo kwigira hamwe uko vyotorerwa inyishu. Iyo migwi yo kwiga ibintu bijanye no gufatana mu nda, ibijanye n'amatora, ku buryo bidasubira guteranya abarundi hamwe na politiki itomowe yo kugwanya igiturire. Akanyuma twohereza ko naha Rufyiri agira ati mu gihe leta yobishaka ivyo vyose vyohagarara ibintu bigasubira mu buryo. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.